Ndabaramukije cyane, ndabaramukije ndayifuriza amahoro y'Imana abane namwe bivanye namwe wese aho aherereye. Twari ku nkuru ivuga ku migambi y'Imana itandukanye kure n'imigambi y'abana babantu. Tugeze aho umumama yaza gusenga afise ibibazo byinshi bimwugarije, ibibazo by'indwara, umugabo aragwaye, umugabo ntakazagira, umugore ntakazagira, abana barishwe n'inzara. Ikibazo bitwugarira mu inosi uwo ari we wese arabizi. Arasenga asaba Imana ati Imana je ndakwese bino bibazo byanje kandi urabizi kandi urabisobanukiwe. None nahawe ho kwikorera. Ndagushimira ku byo umaze kunkorera nahugejeje. None ndabishize mu kiganza cawe Yesu. Arangije arisohokera. Agize asohoke acabona wa mutunzi yasize ingodo, yataye ya ngodo ahita arayitora. Ayitoye acarasubira inyuma agenda gushimira Imana ati Imana urakoze kusubije amasengesho yanje. Wa mumama aragenda. Amaze kugenda niko wa mupapa ari ku musaraba bumva bari bakabukanije na Yesu. Arabakunga ati yo ngo dutoye si wawe nuwayitaye kandi si Imana yiguhaye ahubwo nuwayitaye. Araraba kuvuga aravuga atoya Yesu yampaye amategeko yuko ntashobora kuvuga ikintu na kimwe. Burya niko haheze akanya ahaca haza gusenga umusoza bajya basoza ubwato. Bajya basoza ubwato araza arasenga Imana avuga ati Imana ndagushimira uko wandinze mu rugendo. Nama ariko ndasoza abantu, ndasoza ibintu n'abantu kandi ukanzigama mu rugendo ndagushimira. Ati kandi nje kugusaba yuko no mi minsi ngiye gufata urugendo ndakwinginze uzujane nanje uzunzigame nze ngaruka amahoro nzishika amahoro. Ibyo nzokora byose ndabishize mu kiganza cawe. Burya niko haheze akanya akikarasenga wa mugabo w'umutunzi abaraje n'abapolisi amusanga aracasenga. Acaravuga ati bagabo uyu mugabo niwe yaje inyuma yanje, niwe yantoreye ingodo yanje. Burya bacafata wa mugabo baramuboha baramushiraka amapingu kandi urumva si we yayitoye. Wa mugabo ari ku musaraba nawe ati aka karenganyo jaha karenga ntishobora kemera. Araraba kuvuga atoya Yesu yambujije singire n'ikintu na kimwe mvuga ndabirire gusa singire n'ikintu na kimwe mvuga. Burya umugabo baramukubita barasubira niho wa mugabo ati oya ja amategeko kweri nganda yarengeko. Acavuga ati rega uwo so yatoye ingodo yatwaye n'umumama. Wa mugabo bavyumvise baca bagenda kurondera wa mumama bo baramufata baraja kumufunga. Wa mugabo nawe umusoza baramurekura kuko urumva ko yari yarenganijwe. Ashasubira kuri wa musaraba babandanya baza basenga. Umugoroba ugeze Yesu ava muri ka kazi araza aramubwira ingene wa mugabo aramutekereza ingene vyagenze. Atariko Yesu umbabarire jewe nahenze kumabwirizwa. Burya byagenze uko haje umutunzi arasenga acata ingodo, haza umumama nawe arasenga acatora ya ngodo, haza umusoza bamufashe ndaraba kwihangana kuko yararenganijwe ca ndavuga. Ego ca ndababwira ukuri Yesu ararakara cane aramubwira turazi ibyo wakoze ibintu bibi cane. Urabona urya mutunzi ntangororokeye ibyo akora byose ntibingororokeye. Burya kwita irya ngodo nari nabigize ndabibona. Sinanashatse kwifashiriza urya mu mama wibaza afise kuko wewe arangororokeye. Urabona urya musoza nawe urabona iyo minsi 10 afashe urya rugendo azoruhamo n'ingorane no gupfa apfe. Rero ko nari nabigenjeje uko urya mu mama gatora irya ngodo Nenashatse ndamufashe hamujya musoza nawe naho bari kumufunga nk'iyo minsi 10 yari kuba rokotse ubwo rupfu. None ibyo wakoze ni bibi. Rero aho washaze ibyo wakoze ni bibi cyane. Ego hari ukuntu rero ibibi bishobora kutubako mu buzima tukidodomba tukumva ko twihebye ariko biba kubw'impamvu nziza.
biba kubw'impamvu nziza, naho duca mu bibazo tukabura abacu, tugasonza, tukagira inzara, eka tugakubitika, byose biba kubw'impamvu nziza. Burya kuba tuvyuka tukavyuka amahoro, byose biba kubwo impamvu nziza. Ego ndabasaba rero abantu mukurikirana tuno tuvideo twanje, mugende mugize sabone canke subscribe, muzoba mumfashije cane. Yesu abahezagire, mwarahezagiwe cane, muhezagirwe. Ciao ciao.